الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاء الله يا قادر يا مقتدر الله يا قاهر يا umuryango w'abayisilamu b'abasunite mu Burundi mu gisagara ca Ngozi ntara Butanyerera barahimbaje Maulidi, umunsi umwe mu minsi mikuru uhambaye mu idini rya Isilamu, aho bibuka isabukuru y'amavuka y'intumwa y'Imana Muhammad. Umunsi mukuru Maulidi ufise inkomoko mu gitabo gitagatifu ca Korani mu kigabane citiriwe Yonasi arico Suratul Yunus, hamwe no mu kigabane citiriwe intumwa arico Suratul Anbiya. Kuri uwo munsi nakaryo keza ku bayisilamu b'abasunite ko kwibukanya biciye mu nyigisho, imigenzo n'ibikorwa vyaranze intumwa y'Imana Muhammad. Ivyo navyo bikaba bishikana ku Mana nkuko bishikirizwa na Mufti Sheikh Ndikumagenge Masud arongoye umuryango w'abayisilamu b'abasunite mu Burundi. Iki cicaro yugiye kukiraba ku Sinzima, ahandi hagezaho kikicaro umunsi nk'uyu w'itariki 12 zivuka y'intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibihugu byinshi bica bitanga ikonje kubera ko n'umuntu ahambaye cyane, n'umuntu akomeye. فلو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله فيها مخلدا. ati byukuri isi yigira umuntu kiremwa na kimwe isigaza, isi yisigaza kiremwa na kimwe ngaha kwizi kimwe gusa wari gusigara ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio angebaki an-nabii aula بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم. الله سبحانه وتعالى من سورة الأحزاب النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. نبي أولى وانها ukunda Allah bugati intumwa niyifati jambere tugirwa to la salata liman yusalli alayka ya rasulullah. ati nta muntu isengesho ryemegwa kuri we, nta na kimwe cemegwa kuri wewe uretse ko ubanza kumuvuga mtume sallallahu alaihi wasallam. Tugira Allah subhanahu wa ta'ala, Allah kucubahiro chuo waremye wewe niwe wivuge ati in kuntum tuhibuna Allah fatabi'uni, nimwaba munkunda nimukurikira uyu. Yaratweretse ko ari umukunzi ari hafi, umuciye kushika, umuciye ko mtume sallallahu alaihi wasallam urashika, ushika byoroshe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Iruhande y'ibikorwa by'inyigisho ndoramana, abayisilamu b'abasunite basabwa gufatanya n'intwaro yatowe n'abene gihugu mu bikorwa by'iterambere biganisha ku mbona kazoza, gutyo n'inyigisho z'idini zibashe gutsimbatara. Sheikh Nkeshimana Salim aserukira umuryango w'abasunite imbere y'amategeko. Icyadukusanyije ngaha aye la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Wavuye Makamba, wavuye Bujumbura, Ruyigi, hehe twese twahuriye ku jambo rikomeye cyane. Dusabira amahoro n'imigisha intumwa y'Imana mwiza w'ibiremwa Mustafa Muhammad, umuryango wiwe, ngendanyi ziwe, eka n'abayisilamu bose bariko baragerageza gukora ibikorwa byiza, guca mu makanda y'intumwa y'Imana. Na twebwe tukaba turiko turabigerageza dusaba Allah azatworohereza.
ubu rero dusabwa kuja ku kivi na cyane cyane uko twese turi nyuma y'imbono y'igihugu 2040 igihugu cifashe 2060 igihugu giteye imbere. Aha rero umuryango wacu uhamagarirwa kugira icyo ukoze kugire iyo mbono ije mu ngiro. Umenye yuko leta intwaro mu ntara irabakeneye mu bikorwa by'iterambere. Ejo ntuzoza gusaba ijambo buramatari mu gihe yatumye ko ibikorwa rusangi utwara intara atamubonye, utwara komine atamubonye. No munsi rero tubahamagarira gushigikira ibikorwa by'intara bya komine bya zone. Aho oye tuba turiko turorohereza na bamwe bigisha idini boroherwe bakore bisanzuye. No munsi rero turatanguye ingendo shasha, turatanguye ingendo shasha, dushaka n'abantu, dushaka kujana n'abantu bakuye amaboko mu mpuzu, abantu bari très dynamique. Umunsi mukuru Maulidi uhimbazwa itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu hisunzwe kirangamisi ca Islam, ukaba uhimbajwe mu gihe umuryango Kosibu umaze kubaka inzu 40 z'abenegihugu bafise amikoro make mu ntara ya Butanyerera.